iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turabasuhuje mwese, ni Eugenia Mukankusi. Hikaze mu biganiro byacu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Eugenie, mwaramutse namwe muduteze amatwi. Tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abategetsi bo mu gisata kijejwe umutekano muri Somalia bavuga ko igihugu kiriko kiratera intambuko mu kubaka igisirikare gishobora gukingira inzego z'igihugu no kwagura ubutegetsi bwa leta. Kuva mu kwezi k'umunani mu gice cyo hagati mu gihugu, inteko za leta zigenda buhoro buhoro zigarurira uturere twari mu minwe ya Al-Shabaab. Umukuru w'igisirikare Brigadier General Odawa Yusuf Rage yabwijwe rya Amerika ko ivyo bitero bitegurwa kandi bigakorwa n'abakomanda ba Somalia bafadikanije n'imigwi y'abanyagihugu. Abategetsi bajeje umutekano baremeye ko indege zo mu bwoko bwa drone za Turkiya nazo nyene ziriko zirafasha mu kugwanya Al-Shabaab. Avuga kandi ko zitera amabombe kandi zifasha kumenya aho umwansi yinyegeje. Abategetsi babiri batashimye ko amazina yabo amenyekana ku mvo z'umutekano babwijwe rya Amerika ko izo ndege zagize uruhara runini mu bitero mu ntara za Lowa hamwe na Middle Shabelle mu ndwi ziheze. Muri Afrika kandi perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari avuga ko intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine iriko iratuma ibigwanisho n'abagwanyi byinjira mu karere k'ikiyaga Chad. Mu ijambo yashikirije ku munsi wa kabiri mu nama y'abakuru b'ibihugu byo muri ako karere, perezida Buhari yavuze ko biriko bituma imihari y'iterabwoba irushiriza gukomera muri ako karere. Perezida Buhari yahamagariye ko haba ukwama barikanuye no gukorera hamwe kw'ivyo bihugu bitandatu byo muri ako karere kwigwirirana ry'ibigwanisho. Avuga ko ibigwanisho bigenewe intambara muri Ukraine n'ivyo kugwanya iterabwoba muri Sahel bica bitwagwa muri Afrika y'uburengero bigatahira mu minwe y'imigwi y'iterabwoba. Ariko ambasade z'Uburusiya na Ukraine yabuja muri Nigeria ntaco zashimye kuvuga kuri ibyo byavuzwe na perezida wa Nigeria. Ariko ibihugu byo muri ako karere biri mu bibazo by'umutekano by'ubukene ku buryo hafi igihugu cyose kitagishobora gushitsa intererano ya buri mwaka yo kugwaniriza hamwe umwasi. Washington, ijwi rya Amerika. Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, umuvugizi w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu yavuze ko umukuru wawo Abdul al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi aheruka kwicirwa ku rugamba mu minsi iheze. Uwo muvugizi nta makuru arenze ayo yatanze mu butumwa bw'ijwi yatanze ejo ku munsi wa gatatu. Al-Qurashi abaye umutegetsi wa ISIS agira kabiri yishwe muri uyu mwaka. Ni mu gihe uwo muhari w'iterabwoba wariko urongera kwivyukiranya mu kugaba ibitero bito bito muri Iraki no muri Syria. Igisirikare ca Amerika cavuze ko yishwe hagati mu kwezi kw'icumi mu gitero cakozwe n'abaroberi bo muri Syria mu ntara ya Dara mu bumanuko bw'igihugu. Ntibirasobanuka igituma urupfu rwiwe rutangajwe ejo ku munsi wa gatatu haheze ukwezi kurenga yishwe. Washington, ijwi rya Amerika. Abategetsi b'abatalibani nabo barafashe ingingo yo guhagarika ibiganiro by'ijwi rya Amerika bisamiranira ku mirongo ya FM muri Afghanistan. Bavuga ko habaye abanyagihugu bidogeye ibiganiro bica kuri iyo radio. Itegeko ryatanzwe n'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru wa leta y'abatalibani rivuga ko iyo ngingo itangura kuja mu ngiro kuri uyu munsi wa kane itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi. Umuvugizi w'abatalibani ariko ntiyatanze idonido ry'ibiganiro abanyagihugu bidogera. Ntibizwi kandi ko iyi ngingo ifata no ku bindi bimenyeshamakuru mpuzamakungu bicisha ibiganiro ku mirongo ya FM muri Afghanistan. Mu ntango z'uyu mwaka abatalibani barahagaritse ibiganiro by'ijwi rya Amerika bica ku mateleviziyo mu ndimi z'Ikidari hamwe na Pashto. Kuva bafata ubutegetsi mu mwaka uheze, abatalibani barafashe ingingo zitari nke ku bimenyeshamakuru ndetse no ku bamenyeshamakuru harimwo no gutegeka abagore bakora muri uwo mwuga kwitwikira mu maso.
amateleviziyo, amaradiyo hamwe n'ibimeshamakuru vyandika bitari bike byarahagaritse gukora mu mwaka uheze bivanye n'ubukene bw'amafaranga ndetse n'ibihano bafatiwe. Abameshamakuru amajana kandi barahunze ico gihugu batinya gukurikiranwa n'abatalibani igihe bashika ku butegetsi. Tugarutse ku mugabane wa Afrika, muri Afrika y'Epfo abantu baharugwa mu bihumbi barakoraniye ejo ku munsi wa gatatu hanze y'ibohero rya Kugosi Mampuru ya kabiri muri Afrika y'Epfo kwiyamiriza irekurwa ryari ryitezwe rya Janus Walus yagiwe no kuba ari we yagandaguye Chris Hani, yari umwe mu bari bayoboye abagwanya intwaro kajyanisha miryango ya apartheid muri Afrika y'Epfo. Hani yari kandi umuyobozi w'igisata cya gisirikare cy'umugambwe ANC, yarashwe hanze y'imuhira iwe mu gisagara ca Boksburg kiri mu buseruko bw'igisagara ca Johannesburg. Igandagurwa ryiwe ryatumye Afrika y'Epfo ija mu kajagari hamwe n'ubwicanyi bifatiye kuri politike imbere y'ikiringo mfatakibanza cashikanye ico gihugu ku ntwaro ya demokarasi. Abapolisi bari benshi kw'ibohero rya Kugosi Mampuru ejo kuwa gatatu, aho Walus muri iki gihe afise imyaka 69 amaze imyaka irenga 28 afungiwe inyuma yuko aciriwe igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abarwanyi ba Mai Mai ejo bagabye ibitero ku midugudu itandukanye ya Minembwe muri iki gihe i Nairobi muri Kenya, harimo kubera ibiganiro by'amahoro bihuza imitwe yitwaje intwaro irenga 60 ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikurikirana n'abantu bahane wacu bagiye ku kibazo cy'imishikirano, bakaba baragiye muri Nairobi, barara bashitse n'abandi bakiri mu nzira batarashika, adui akaduturuka impande zose. Uwo ni Mutware Rwakuranwa, umwe mu bayobozi ba gakondo bo mu Minembwe. Intumwa idasanzwe ya leta ya Kongo mu biganiro bihuza Kongo n'imitwe yitwaje ibirwanisho hamwe n'amashyirahamwe yigenga, Serge Tibangu, araburira imitwe ititabiriye ibi biganiro bibera i Nairobi muri Kenya hamwe n'itazashyira mu bikorwa ivyumvikanwaho. Naho guverinoma y'u Burundi yarayohereje itsinda ry'abantu 10 bahoze ari impunzi mu bihugu bitandukanye gushishikariza impunzi ziri muri Tanzania gutahuka. Izo nkuru hamwe n'izindi Ijwi ry'Amerika yabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure ya radio yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomeza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Intumwa idasanzwe ya leta ya Kongo mu biganiro bihuza Kongo n'imitwe yitwaje ibirwanisho hamwe n'amashyirahamwe yigenga, Serge Tibangu, araburira imitwe ititabiriye ibi biganiro birimo kubera i Nairobi muri Kenya hamwe n'itazashyira mu bikorwa ibizumvikanwaho. Mugenzi wacu Eloge Birikaneza abahiye inkuru. Ico kiganiro bagiha abamenyesha makuru kuri wa gatatu ukaba n'umunsi wa gatatu w'ibiganiro by'abashamiranye mu matati ya Kongo. Uhuru Kenyatta yasubiye kwibutsa abavyitabiriye ko abanyekongo ubwabo nyene bazotora umuti w'ibibazo vyabo, abandi bose baza kubafata mu mugongo gusa. Yavuze ko bibabaje kubona haheze imyaka irenga 200 hari abakongomani babayeho nk'impunzi ku butaka bw'igihugu cabo, ubutunzi kama igihugu cujuje bukaguma buteza imbere ibindi bihugu. Tuwajua wenzetu wa Kongo wamekosa sasa kwa muda wa zaidi miaka 20 kwenda mbele. Kuna watoto ambao hawajawahi kuona mlango wa shule kwa sababu turazi ko bene wacu b'abanyekongo byabagoye harayeze imyaka 20 no kuduga. Hari abana batarakubita ijisho umuryango w'ishure kubera intambara. Hari abagabo batararonka akaryo ko kurima amatongo yabo no kwimbura imfungurwa kubera intambara. Hari ubutunzi Imana yabahezagije munsi y'ubutaka bwanyu, mugabo kubera intambara n'ubutunzi bwimbwa n'abandi baturutse mu bindi bihugu. Ubwo butunzi bubateza imbere mu gihe abana banyu batabasha no kubona umuryango w'ishure, abakenyezi bataronka ibitaro vyiza byo kwibarukiramwo, kandi abantu bakabaho nk'impunzi mu gihugu cabo bwite. Turi hano uyu munsi kurondera umuti urama kuri ivyo bibazo.
intumwa idasanzwe ya leta ya Kongo muri bino biganiro Serge Cibangu yagabishije imirwi itwaje ibirwanisho ko ari amahirwe ya nyuma ihawe que ceux-là qui sont des groupes armés et qui ont des coalitions avec les autres groupes armés qui ne sont pas ici, passer le message. Pendant qu'il y a encore temps, pendant qu'il y a encore... Iyo migwi nyeshamba ikorera hamwe hakaba hari abatitavye mubaho ubu butumwa mu gihe bwishoboka hakiri ikigongo c'umukuru w'igihugu c'ibihugu vy'akarere na Afrika yose iduhanze amaso nibaza ko bigishoboka ko baza mu biganiro ntidushaka kubona bene wacu na bashiki bacu bafashe ibigwanisho ku mvo zitandukanye bicwa n'ingabo z'akarere kumbure kubera birengagije amahirwe bahawe yamenyesheje ko kubona umuhari M23 utari mu biganiro atakibazo na kimwe biteye. Je voudrais vous rassurer d'une chose, c'est que la situation ngomba kubahumuriza ibiriko birabana M23 ntibizohagarika umugambi wa Nairobi ndavyongeye ibiganiro vya Nairobi ntivyatunganijwe kubera M23 wa wundi ati mbabaronke nk'ubuze umugabo wa nyina umuhari M23 uvuga ko bitawuhangayikishije Munyarugero Karemera Canisius umuvugizi wawo ubundi mu itangazo duherutse gushira ahagaragara twasabaga umuhuza ko natwe yadutumira akatwakira kugira ngo tumubwire ibyiyumviro byacu n'ibitekerezo byacu kubijyanye n'izi ntambara zibera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Hanyuma rero ababashije gutumirwa bakabagiyemo ndagira ngo imyanzuro izanavamo izabireba abatumiwe n'abagiye muri ibyo biganiro naho twebwe ubwo tuzategereza ubutumire bwacu. Kubyerekeye icyo twasaba umuhuza nta kirenze icyo ngicyo n'ubundi nuko umusaba ko turacyakomeje gusaba ko natwe yadutega amatwi akumva ibibazo byacu n'impamvu zacu zigasobanuka. Ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda twahise turishyira mu bikorwa ahubwo icyo dukomeza gusaba n'ugira ngo na guverinoma ya Kinshasa yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi bityo dutegereze umwanzuro w'abahuza. Mu gihe abategetsi ba Kongo badasiba kwagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko gishikiye nyeshamba za M23 zimaze igihe zigarurira uduce twinshi mu ntara ya Kivu y'Uburaruko mu buseruko bwa Kongo, Uhuru Kenyatta yibukije ko atababanyi bashobora gushirana. Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya kuchagua rafiki, lakini kuna kitu kimoja ambaye Mwenyezi Imana yaduhaye ububasha bwo guhitamo abagenzi, ariko hari ikintu kimwe yatwiyemye kwicagurira umubanyi. Si wowe wiha umubanyi, ni Imana, kandi ni ngombwa ko mubana mu mahoro. Nta handi afise aja nk'uko nawe atawufise, kandi bishitse mugacanamwo mubwirizwa kwicara mugatorera umuti amatati yanyu. Intumwa idasanzwe ya leta ya Kongo mu biganiro vya Nairobi yemeza ko ibice 90% birenga vy'imirwi yitabiriye ibi biganiro imaze guhagarika intambara y'agateganyo ivyatumye impunzi zo hagati mu gihugu ibihumbi amajana zishikirwa n'ubufasha. Yayisavye kwitabira mu minsi iri imbere umugambi wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ejo yatangaje ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kidaturuka ku gihugu cye ko ahubwo uterwa n'umutwe wa FDLR. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi abafitiye iyi nkuru. Perezida Kagame yavuze ku kibazo cya Kongo mu gihe Nairobi muri Kenya hari ibiganiro bigamije kubona umuti urambye w'icyo kibazo. Mu ijambo ryamaze isaha irenga, ariko igice kinini cyaryo cyavuzwe mu rurimi rw'icyongereza cyagarutse cyane ku mubano uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Mukuru w'igihugu yari yateguje abamukurikira ko agiye kubivugaho birambuye ku buryo atazongera kubigarukaho vuba. Ikibazo cya M23 kimaze imyaka kiza ku isonga mu bikurura umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Mukuru w'igihugu yavuze ko abagize M23 bari mu mirwano ubu ko ari igice cyavuye muri Uganda, ariko u Rwanda rukaba ari rwo rumaze iminsi rutungwa gatoki kuba inyuma y'uwo mutwe, nubwo umukuru w'igihugu avuga ko ntaho bahuriye nabyo. Ariko hashize igihe kinini byorohera abantu gushinja u Rwanda mu buryo buremereye kuba nyirabayazana w'ibibazo. Iteka bishinja u Rwanda. Ntabwo ari FDLR, ntabwo ari leta ya Kongo yagombye kubikemura ibibazo byayo ikita ku baturage bayo, ntabwo ari ONU, ntabwo ari ibihugu bikomeye cyane cyane Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi. Oya, n'u Rwanda. Iteka n'u Rwanda, kandi bikaba M23 kubera u Rwanda, birongera bikagaruka ku Rwanda.
mu myanzuro iherutse gufatwa i Rwanda muri Angola nyuma y'inama yahuje abakuru b'ibihugu na guverinoma zo mu karere ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, M23 yahawe amasaha 48 yo kuba yavuye mu duce yigaruriye muri Kivu y'Amajyaruguru. Uwo mutwe wemeye guhagarika imirwano ariko wanga kuva mu duce wigaruriye nk'uko byasabwaga kuko bemeza ko aho bari ari iwabo, kandi imyanzuro yafashwe ikaba idategeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa ibyo bemeranije birimo guhabwa uburenganzira busesuye mu gihugu cyabo no kwinjizwa mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu. Perezida Kagame yavuze ko ikibabaje ari uko n'ibihugu by'amahanga bidashaka kujya mu mizi y'ikibazo ahubwo bikagendera ku mvugo ya Kongo y'uko M23 ari umutwe ufashwa n'u Rwanda. Perezida Kagame kandi yanamaganye ibirego bya guverinoma ya Kongo ishinja u Rwanda kuyima amabuye y'agaciro, ashimangira ko abanyarwanda atari abajura. Perezida Kagame yavuze ko mu bashinja u Rwanda kwiba umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'ibihugu bisanzwe birushyigikira bizi neza ko iterambere rugeraho ryavuye mu gukora neza kandi cyane kw'abanyarwanda. Umukuru w'igihugu yumvikanishije ko u Rwanda atari insina ngufi icibwaho urukoma. Kuna migomba mifupi na migomba mirefu. The banana leaves they cut. Hari insina ndende n'insina ngufi. Insina ngufi rero niyo baca amakoma. Aba bantu bibwira ko turi insina ngufi kubera uko igihugu cyacu kingana. Bati iki ni igihugu gito, amabuye y'agaciro bafite, bariya bo bafite menshi cyane, twe ntayo dufite. Bityo rero bagahitamo guca amakoma ku nsina ngufi. Ariko baribeshya. Twebwe mu bugufi bwacu ntidufite uburyo, ariko dufite inzira. Lakini bwana wanajidanganya kweli. Sisi kwa ufupi wetu hatuna means lakini tuna ways. Mukuru w'igihugu yanagarutse ku ngabo u Rwanda rwohereje muri Repubulika ya Centrafrica mu mwaka wa 2020 ubwo iki gihugu cyegerezaga amatora. Kugeza ubu u Rwanda rufite abasirikari muri Centrafrica barimo aboherejwe mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye n'abagiyeyo mu bwumvikane bw'ibihugu byombi. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rufite ubushobozi budahambaye ariko rubukoresha byinshi. Yanagarutse ku butumwa bwo muri Mozambique bwoherejwemo abapolisi n'abasirikari b'u Rwanda, avuga ko nta nkunga y'ahandi bakoresha. Mu mihango y'uyu munsi hari abaminisitiri bashya barahijwe basanzwe bamenyerewe mu mirimo y'ubuvuzi. Abo ni Dr Nsanzimana Sabe wabaye minisitiri w'ubuzima na Iva Butera umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri. Perezida Kagame mu ijambo rye abayikaze muri guverinoma yabasabye gukorera igihugu n'abanyarwanda uko bikwiye, bakareka kuremereza inshingano birebaho ubwabo. Abakorera igihugu iyo bashatse koroshya imirimo iroroha kagenda neza, iyo bashatse kubiremereza nabwo biraremera bikavamo ibibazo. Biremera cyane cyane iyo abantu bitekerezaho kurusha uko batekereza imirimo y'igihugu cyangwa aho bakwiriye kuba bakorana nabo bakorera kugira ngo twese ibintu bigende neza dutere imbere. Perezida Kagame yibukije ko icyorezo cya COVID-19 kigihana ndetse aba bayobozi bashya bakwiye gukora imirimo bahawe mu guhangana nacyo n'ibindi bibazo biri mu rwego rw'ubuzima. Dr Sabin Nsanzimana wabaye minisitiri w'ubuzima yasimbuye Dr Daniel Ngamije kuri uyu mwanya. Dr Sabin Nsanzimana yayoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, akurwa kuri uyu mwanya urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko hari ibyo rumukurikiranyweho. Nyuma aza kuyobora ibitaro bya kaminuza bya Butare CHUB. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu ntara ya Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imidugudu itandukanye ya Minembwe ejo yagabweho ibitero n'abarwanyi ba Mayimayi. Ni inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Ruvuzangoma Senkade, umuyobozi wa societe civile mu Minembwe, mu itangazo yasuye kuri wa gatatu ari Nairobi mu biganiro by'amahoro, yagaragaje yuko bahangayikishijwe n'uburyo imihana yabo yatewe kandi bari mu biganiro byo gushaka amahoro. Yagize ati mu gihe intumwa zacu ziri Nairobi mu biganiro by'amahoro, umuhana wa Muriza, Gakangara na Bizibo mu Minembwe yatewe na Mayimayi Biloze Bishambuke, Ilunga na Kutumba ku bufatanye n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara. Mu butumwa bugufi umuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke Aimable Nabilizi yatwandikiye ari Nairobi mu biganiro by'amahoro, yavuze yuko batateye ahubwo batewe na twigwane wa Colonel Makanika. Yagize ati none kuwa gatatu saa 11 za mu gitondo
lokalite ya Bigaragara yibasiwe ku nshuro ya 7 n'ibitero by'inyeshamba za Twigwaneho y'amakanika kandi biloze bishambuka iri mu biganiro by'amahoro. Binyuze ku rubuga rwa Twitter rwa Twigwaneho yemeza yuko Maimai biloze bishambuke na Red Tabara bateye imihana y'abanyamurenge ya Gakangara na Muriza mu gihe intumwa zabo ziri mu nzira zijya i Nairobi mu biganiro by'amahoro. Iyi mihana gabwe w'ibitero n'abo bagwanyi ba Maimai bafatikanyije n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara zari zivuye Rugezi na Byarere ni Gakangara, Muriza, Biziba ndetse no Kuimiko. Amakuru ava muri imwe muri iyo mihana yatewe avuga yuko ari abantu 6 bakomeretse mu gihe umubare w'abapfuye utaramenyekana kuko imirwano ikirimo. Semoro Karaha ni umuyobozi gakondo wo mu Minembwe atangazwa n'uburyo izi nyeshamba zimwe ziri mu biganiro byo guhagarika intambara, izindi nazo zirimo kwica abaturage mu Minembwe. Bikurikirana n'abantu bahane wacu bagiye ku kibazo cy'imishikirano bakaba baragiye muri Nairobi, barara bashitse n'abandi bakiri mu nzira batarashika, aduye akaduturuka impande zose yateye yisha abantu, yateye abaturage mu mihana yica abantu. Iryo jambo tukavuga ngo iriya nama ya Nairobi, iriya mishikirano ifatikanyije abaperezida b'ibihugu, tukabona kuko nta musaruro twebwe twayibonyemo wo kuvuga ngo hari icyizere twoyigiraho. Byari ngombwa kuko abantu bahindura biriya byicaro biri mu kuja Nairobi bikaza ino habera imirwano. Abaturage batuye mu Minembwe biganjemo abanyamurenge barasaba ko ibi biganiro bya Nairobi byarangiza ibitero ndetse n'imvugo z'ivangurwa zibakorerwa. N'ivanguramoko rigenda rireba ivangura ry'amoko ngo ntibashaka ubwoko n'ubu mbaye mvuga, n'ubu amazu yahiye, n'ubu abantu bari ku misozi, n'ubu kandi leta iraha ibyumva ibirangiza nayo kwirarangiza uko ibintu bimeze mu misozi. Icyaduhereza umuti nuko leta yoshaka uburyo igakora umwanya wayo, igakora inshingano zayo, ikoze inshingano zayo zo kurinda abaturage n'ibintu byabo, ivyo byashoboka. So bwa mbere ibitero nk'ibi bigabwa mu Minembwe, imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu biganiro byo gushaka amahoro. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Guverinoma y'u Burundi ejo yohereje itsinda ry'abantu 10 bahoze ari impunzi mu bihugu bitandukanye gushishikariza impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania gutahuka. Inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Joven. Izo ntumwa zarungitswe ni bamwe mu bahoze ari impunzi mu bihugu bya Tanzania, Rwanda, Kenya, Uganda, Kongo na Malawi. Ni ku izina ry'umugwi ugizwe n'abahungutse ufatanije n'abari mu nzego zitandukanye zirongoye igihugu cy'u Burundi, bari mu rugendo rw'iminsi 2 mu nkambi za Nyarugusu na Nduta. Izo ntumwa za leta y'u Burundi zaherekejwe n'umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, Bwana Ndihokubwayo Isidori. Inama yabo ya mbere yabereye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa 2, uyu munsi ku wa 3 baherukiye mu nkambi ya Nduta. Umutegarugori Marie Consolate Barubike yaserukiye bagenzi we muri iyo nama, yabariye impunzi z'abarundi ko uwo murwi w'abantu 10 waje nk'inshinga ntahe kugira bagaragaze imigambi y'igihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo gushigikira umugambi wo guhungura abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye kugira bataye kuba igihugu cyabo. Turi hano n'imishinga ntahe kandi ibyo ni ijambo rikomeye kuri twebwe kugira ngo tugaragaze ibyo abarongoye igihugu cy'u Burundi bariko barakora mu ntumbero yo gushyigikira umugambi wo guhungura abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye kugira ngo baze twubake igihugu cyacu twese. Ndawoyibarira uwayirayeko uku ubona twazananye uko turi 10, turazi icyari cyo guhunga, turazi icyari cyo kunyagirirwa hanze uri mu buhungiro kuko byaratubaye ko inzara yo mu buhungiro kuko natwe twaratondeye mu buhungiro. Nagomba ndababwire yuko ibi bihugu duhungiramo hagera igihe tukabarangira bakaniyumvira mbere kutwirukana kuko tuba twabaye
umuzigo kuri bo. Ikibabaje ni uko tuba dufise iyo tuva. Umugenduzi mukuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano, Bwana Ndiyokubwayo Isidori, we yashimangiye ko mu gihugu cy'u Burundi harangwa amahoro akwiye, ari nayo mpamvu leta y'u Burundi ifatanije na Tanzania iri mu migambi yo guhimiriza impunzi kugira zitahe ku bwinshi. Erega twabatuze amahoro, namwe rero nicyo gituma yabasabye ko mwoza mukadufasha ayo mahoro turiko dutsimbataza, uyu mutekano uri Burundi n'iryo terambere rero tugezeko kugira tubandanye. Imana twayishize imbere, nibaza ko iri jambo ryiza twatekeye mwaryumvise, turabiteze rero i Burundi. Karibu. Manirakiza Japhet muri iyo nama we yaserukiye uruhande rw'impunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu, yavuze ko nyabuna buri muntu afise icyo yahunze kandi gitandukanye n'uwundi, mu gihe impunzi zikiri mu maboko ya ASER. Asaba ko buri umwe yo kumvirizwa mu ntumbero yo gukemura ibibazo byatumye bahunga. Umwe wese arazi ikibazo cy'umutekano wiwe nk'uko abandi babikoze mu guhunguka, ntawubwira inama uwundi, kandi twizere ko ibikorwa byo guhunguka bigenda neza, abantu bahunguka atangorane. Dusabe leta y'u Burundi muyidushikirire, muyibwire ko tukiri mu maboko ya ASER, badusabire bishobore kutwumviriza, bafatanije na leta ya Tanzania kugira ngo abafise ibindi bibazo bashobore gufashwa nabo. Ku ruhande rwa leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER nta majambo menshi bavuze, gusa iyo nama hanini bayihariye intumwa za leta y'u Burundi. Mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na ASER mu mpera z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka turimwo, impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zigera ku 145. Jovini ku bw'ijwi rya Amerika. Imikino ya nyuma yo mu matsinda y'amakipe yaserukiye ibihugu byayo mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Katari ejo kuwa gatatu yarakomeje mu matsinda C na D. Fidel Niyongabo akomeje kubakurikiranira iyi mikino. Urakoze Eugenie. Mu nkino zabaye ejo ku munsi wa gatatu mu mugwi D, Australia yatsinze Denmark igitsindo ku busa, mu gihe mu rukino rwa kabiri muri uwo mugwi nyene Tunisia yatsinze Ubufaransa igitsindo ku busa. Imbere y'uko izo nkino ziba, Ubufaransa bwari bufise amanota 6, Australia amanota 3, Denmark na Tunisia inota 1. Yamara inyuma y'inkino za nyuma zo mu mugwi C, ivyo bihugu birimo zejo kwa gatatu Ubufaransa na Australia nivyo vyunguruje muri kimwe c'8 n'amanota 6. Yamara Ubufaransa bwarangije mu kibanza ca mbere mu ntaravye bitsinda ico gihugu cinjije. Australia yarangije mu kibanza ca kabiri, mu gihe Tunisia ibaye igihugu ca mbere cyo ku mugabane wa Afrika gisezeye muri iki gikombe c'isi yose cyo muri Qatar. Australia yunguruje muri kimwe c'8 mu bubaye bwa mbere mu myaka 16. Ubwa nyuma yaheruka kuhashika hari mu mwaka wa 2006. Mu nkino zakurikiye ejo kuwa gatatu mu mugwi C, Argentine yasinze Pologne ibitsindo 2 ku busa, mu gihe Mexique yasinze Arabia Saudite ibitsindo 2 ku busa. Argentine yarangije mu kibanza ca mbere n'amanota 6, mu gihe Pologne na Mexique byarangije n'amanota 4. Arabia Saudite yarangije n'amanota 3, ikaba rero yarasezeye mu gikombe c'isi yose cy'uyu mwaka. Kubera Pologne na Mexique byarangije binganya amanota 4, Pologne niyo yunguruje mu kibanza ca kabiri mu mugwi C kubera yigenjeje neza muri iki gikombe c'isi yose. Muri kimwe c'8 Argentine izohura na Australia, mu gihe Pologne izokina n'Ubufaransa. Mu nkino za nyuma zo mu mugwi E na F zitegekanijwe no munsi kwa 4, mu mugwi E Ubudagi buzagukina na Costa Rica, mu gihe Espagne iza guhura n'Ubuyapani. Naho mu mugwi F Canada iza guhura na Maroc, mu gihe Ububirigi buzagukina na Croatia. Ibihugu bimaze kunguruza muri kimwe c'8 gushika ubu ni Brazil, Ubufaransa, Portugal, Ubuholande, Senegal, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Argentina na Pologne. Ibimaze gusezera ni Qatar, Canada, Equateur, Irani, Pays de Galles, Denmark, Tunisia, Arabia Saudite na Mexique. Nshuti mwari muduteze amatwi, ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje. Nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo kurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri biganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza, amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
yasamiye impyisi ziri guhuma umwanza mbonye intambuko ibyanjye byanze ku gasozi kirimbukiro ndahagera ngacika intege natera intambwe nkatsikira nkagwa mu isaha